ubwa mbere nagomba nshimire Imana mushobora byose yoyo yaduhaye Burundi igihugu ciza ikaduha n'umutima wo kugira ubumwe. Nkeze kandi mwebwe bakenyezi bakora ivy'ubuhizi. Uno munsi turiko turaraba abakenyezi bose bari ku kivi kandi birahimbaye cyane. Ndanezerejwe n'icivugo mwafashe mwakoreyeko amajambo ajaye nico civugo yavuzwe. Jewe grasi ndonka vyinshi mpava mvuga kuko vyavuzwe, ariko ko mwavyitoreye agataya kazina muntu mugatora ubutungane, nagomba gatoyi gusa tubitahure kumwe. Agateka kazina muntu, ubutegetsi bw'igihugu bufise itegeko ko butegerezwa kubahiriza agateka kazina muntu. Kubahiriza agateka kazina muntu n'ubutungane, no kumva yuko umuntu wari we wese akingiwe agakora umutima uri munda, akumva yuko kandi niyo hagize umukorera icyaha abona yuko ubutungane buriko burakora kugira ngo inkozi z'ikibi zihanwe. So umuntu rero ku giti ciwe avuga ngo niwakingira agateka kazina muntu, n'ubutegetsi bw'igihugu bufise itegeko ry'uko butegereza gukingira agateka kazina muntu. Iyo rero muvuze ngo uruhara rw'umukenyezi mu guharanira agateka kazina muntu n'ubutungane budakumira, cyane cyane babibwirwa mwebwe bakenyezi b'indongozi, kuko nimwe muserukira ubutegetsi bw'igihugu mu bisata murongoye. Aho muri rero iyi nama mwigiriye mubone ko abo murongoye canke aho muherereye hose hariho ubutegetsi bw'igihugu bukingira abenegihugu bose, kandi iyo habonetse inkozi z'ikibi buca imanza. Ikintu twomenya nuko burya abugabo burihabwa. Ndazi yuko abumvise bati uruhara rw'umukenyezi mu guharanira agateka kazina muntu aca yumva bimwe tuvuga bijanye no kumirana abantu ntibangane. Kugira ngo abantu bangane n'amategeko, abakenyezi ubwa mbere mwumve yuko naho benshi muri ba ntege nke tufatiye ku nguvu z'abagabo, mugabo umenye ko muri abantu nk'umuntu. Rero abantu bose barangana imbere y'amategeko. Nturinda kuvuga rero ngo umukenyezi ngo n'umugabo ngo barangana. Abantu bose barangana imbere y'amategeko. Mugabo umwe wese igihugu kimurondera ko ibingana n'ubushobozi bwiwe. Ntawe uzoja kuvuga ngo umukenyezi be n'umugabo ngo barangana, ntibikunda. Mugabo nk'abantu barangana. Hariho ibikorwa rero bisaba umuntu, bisaba ubwenge. Ivyo bikorwa vyose umukenyezi arabihamagariwe kubikora, n'umugabo co kimwe. Ubutungane cyane cyane no gutsimbataza amategeko. Ahejeje kubivuga yuko hariho ikibazo mu butungane kijanye no gutunganiriza abakenyezi, kubera twari dusanzwe twarabivuze. Ubu tugeze mu gihe kigezweho, mu minsi igezweho, aho dutegerezwa kugengwa n'amategeko. Hariho rero ivyari biri mu mico ya kera bitaraja mu mategeko. Naho tutaraheza ibiganiro bijanye no kugira ayo mategeko, ndashima yuko hariho ibimaze gukorwa. Abenshi ndazi yuko amakomine yamaze gushikirwa henshi kugira baterere ivyiyumviro vy'ingene ibintu vyogenda. Twarabivuze agatari gake, burya ibintu biri mu migenzo vyamaze kuja mu mico, kugira ngo muhindure mugire ibindi bisaba yuko abenegihugu bose bavyumva kumwe. Nico gituma rero
ubushikiranganji bw'ubutungane n'iterambere ridakumira bwitwararitse kubanza kugira ibiganiro kugira ngo umurundi wese agire ico abivugako. Numvise iyo mwashikirije cyane numvirije icambere mwashikirije n'ikijanye ni no gushikirizwa amabanga. Nico twaba twakivuze kenshi. Ingorane dufise mu gihugu, ingorane twagize nuko abantu benshi bama bumva ngo kugabura ibiti. Abarundi ni miliyoni 12 tugabura ibiti biri mu Burundi turiko twokwigwa. Ubusigara cagira gute yarenganijwe kuko indongozi z'igihugu, indongozi nkuru naraharuye neza ntizishika 200,000 mu miliyoni 12 z'abantu. None ivyo 200,000 wowe wo kugira ngo ugaburire miliyoni 12 zirenga, ugaburire 200,000 ngo bagaburira gute? Duce tugira ministeri imwe itwagwe n'abantu 100,000. Niko twoca tugira. Ntimuze rero muze murumva ngo gukumirwa ngo no kugabura ibiti. Ahubwo ni vyiza ko umuntu arongoye igisata icarico cose atunganiriza abene gihugu atanumwe akuyemwo. Dutora umwe, abarundi bose barangana, abagore n'abagabo bose barangana, haraba umwe rero agenda gutwara igisata. None niyo bari umukenyezi abagabo bacava mu gisata bakitwimye, niyo bari umugabo abakenyezi bacava mu gisata bakitwimye. Ahubwo igikenewe nuko tubona yuko abantu barongoye abandi araba ariko batunganiriza abene gihugu bose atawanja wangura. Ico nicyo kintu ca mbere twovuga, kuko n'abakenyezi naho twovuga tuti ngira ngo ibisata byose by'igihugu bitwagwe n'abakenyezi gusa ntibokwigwa. Rero dutangure kuza turumva itunganywa ry'igihugu ko atari amagaburanyama. Turondera intwari, turondera abahizi baduserukira muri ivyo bisata bitandukanye. Ico nashaka kubabwira nuko mwomenya yuko uvuze umukenyezi ubuvuze n'umugabo. Hari inarugo kuko hariho na serugo. Iyo urugo rwubatse nabi, muba muri nyakatsi bituka umugabo. Abagabo muvyumve muri ngaha. Muba mu nzu ya nyakatsi muryama ku busambi bituka umugabo. Mugabo urugo rurimo umwanda atamashurwe hateye bitukwa inarugo. Twumve rero yuko inarugo na serugo bubakana bakaba bumwe kugira ngo bubake umuryango. Rero nico gituma nagomba gusaba abakenyezi ko mwavuze agateka kazina muntu, tubanze turabe abo dufise kwicitegererezo. Keshi kubera Imana twayihaye ikibanza ca mbere, hari habo twokwigana. Umukenyezi w'umurundi kazi niyigane Debora. Bari baracinyijwe bene Israeli, abagabo barananirwa gushika baza gusaba umukenyezi yitwa Debora kugira ngo abari warongora urugamba. Debora ndamukunda cyane kuko yacabwira ati ego nivyo ndaza kurugwana, mugabo umenye ko vyandikwa ku mukenyezi bitandikwa ku bagabo. Abagabo baravyemera, baraneshejwe, umukenyezi abari wahagarara. Turafise nga mu Burundi ba Debora. Twarabonye na Mujandi yabaye nka Debora. Twarabonye riri ku mutima nga mu Burundi abemeranye bagahangana n'ibikogwa. Na Mujandi yaremeye hangana n'abakoroni aragwana. Riri ku mutima umwami yatanze abadagi bakiriko bararondera ingene bacinyiza Burundi babucamwe imice, ariko yarahanganye nabo kuko uwari ku mwami yarakira umwana. Riri ku mutima ntaho ataniye na Debora. None abakenyezi muri ngaha nimutahe namwe muvuga muti kuva ubu ngiye kuba nka na Mujandi, ngiye kuba nka Riri ku mutima, ngiye kuba nka Debora.
aha mu Burundi turafise abakenyezi koko babona ineza y'abene gihugu. Asi ishobora kudeha kuvuga ina Burundi yarabonye abakenyezi bari barakumiriwe bagwaye ingwara zo mu kigo ari ukwinyegeza gusa, ariyumvira ingene yo batabara. Ibitaro gebijya hirya niho biri, yaravyubatse arabafasha, none izo ngwara ubu zisigaye ari umugani ngaha mu gihugu cacu. Uwo yaritaye akavuga ati abakenyezi nabo bave mu gukumirwa baje ahabona. Murazi mu ngo iyo hatabonetse ikibondo akeshi mu muryango bavuga ngo urya mugore ntaco yaje gukora, bakamukeba, kandi umwana avyagwa na babiri. Mugabo ucumenga umukenyezi ntacamuzanye mu rugo, niwe usanga baturubika. Yarabiravye naho nyene arita ku rutare, ararondera amufata umugongo. Ubu ingo ziri mu Gatwengo ni nyinshi, abakenyezi bavuye mu Gakengere ni benshi, kubera uko kwitwararika yuko abakenyezi nabo batoba aribo baja mu Gatwengo. Hariho ikindi twaba turiko turabona tutogera tutavuze uno munsi. Burya ngaha muri iki gihugu hariho abigeme mu mutwe w'iwabo avuga ati nzoja kubaka ku muhungu duce twahukana duce tugabura amatungo yiwe. Bariho avuga ati jewe shaka kuzoja kururya muhungu, ninashikayo tuzoca twahukana hanyuma tugabura rya amatungo afise. Mwebwe abakenyezi, mwebwe abamama, muhanure abigeme, abana mwibarutse, hanyuma abacamanza baca urubanza bakurikiza ingingo, kuko turamaze kubibona ko ivyo bintu biriho. No munsi rero nababwire, dushaka ingo umugore azana n'umugabo akazana, twese dushire hamwe, kuko umuryango n'umwe. Nta mukenyezi wo kwicara aza kuvuga ngo mpa amavuta naje no kubaza none wewe kuri nawe umuntu nkanje, wewe nawe wazanya ngahe? Umukenyezi azane n'umugabo azane, dushire hamwe twubake umuryango. Ico gihe nta ngorane tuzogira, kuko ntakuzurumya ntuzonzuruma. Dushire hamwe twese twumve yuko twubatse umuryango wubatse atanumwe aruta uwundi. Nimwaba mushaka ko ingo zikingirwa, ni mwebwe abakenyezi ubwa mbere. Iyo umukenyezi afata neza urugo, genda musome muri Bibiliya mu gitabo c'Imigani, umukenyezi w'inkerebutsi, umukenyezi w'umuhizi, umugabo ngo umutima wiwe uguma kuri we. Mugabo uri umugore gito, umugabo wiwe umutima wiwe woja kuri wewe gute? Abakenyezi gerageza mukingire ingo zanyu, nimwe mujeje kuzikingira, kuko hariho ingwara yeze usanga abakenyezi ava haja hana hariya. Iyo ntimanuro ndabahaye, kandi izotuma izingo zacu zikomera. Nico gituma mbere akosinda gatobe, kuko niko gakomeye. Umukenyezi, urugo rurimo umukenyezi, iyo ndiko ndagenda ndashobora kuvuga nti hajya ahantu hari umwigeme kubera mbonye hakubuye, hajya ahantu hariho umwigeme kubera mbonye hateye amashugwe. None rero murumva kugira urugo rwubahwe, naho abagabo bazoja kubaka inzu nziza hadakubuye haguma hameze nabi. Nico gituma rero uno munsi nagomba kubasaba mugira umunsi mukuru, muwugire muri kumwe n'abanega banyu, kuko mu Burundi dusubiye mu kahise kacu, umukenyezi niwe yarafise uruhara rukomeye no mu nzego z'igihugu. None umuntu ari we yarafise uburenganzira bwo gutora uwuzo w'umwami. Hari iteka riruta iryo. Umukenyezi mu Burundi niwe yarafise uburenganzira bwo gutora uwuzo w'umwami. Umukenyezi mu Burundi yitwa inarugo. Ariko ivyo vyo gukumirana bizanywe n'igikoroni. Ntimuze musubire kugwana ingwano aho zitari. Igikoroni gute? Bafashe ivyo bari bafise iwabo bacabizana iwacu, batangura kubona ko umukenyezi ari nk'igikoresho, kandi mu Burundi yarasanzwe afise agaciro. None rero
twebwe twokwisubirira mu kahise kacu, ndazi neza yuko ingo zacu zokomera, abakenyezi bokomera, twese tukumva yuko tungana atakibazo na kimwe kihari. Ego nivyo hariho ikumirana ryaciye riza mu mashure kubera ayo mashuri nibo bayazanye, ariko uno munsi turanezerewe ko abakenyezi abigeme mu mashure mbere nibo benshi kandi nibo basigaye baba n'abambere. Mpora ndabibona, no kuvuga yuko tugeze kure ntidusubire kugwana ingwano zitabaho. Twebwe abarundi twokwisubirira muri kahise kacu, muzosanga ingo zacu zimeze neza kuko umukenyezi yamye afise agaciro. None rero kuri uyu munsi uri hejuru, ndabifurije mugire umunsi mukuru mwiza, musangire mudashira isoni, kuko hareba cyo bavuga ngo uyu munsi ni w'abagore ngo twigire ivyo dushaka. Liberté n'est pas libertinage. Nico cyo ndabasaba mugire umunsi mukuru muri kumwe n'abanega banyu, niho atagushira isoni bibaho. Ubona nk'imiryango nk'itanu ugacimbira igiye hamwe ikagirira umunsi mukuru hamwe, twoca tumenya tuti twigira inama ingo zacu ntizize zisubire kubamwo induru. Tugiye rero kuzobandanya, hariho inyigisho zigiye gutangura mu ngo kugira twigishe urugo rwifashe ingene ruba rumeze, mugi gitangura n'umwumvikano hagati y'umukenyezi yayina rugo na serugo. Erega tuze turavyita uko nyene kugira niho vyumvikana neza. Inarugo serugo batereza kuba umwe. Tuzogira izo nyigisho gushikaho twese tuzoba amagiriranire, hanyuma ibintu bijanye n'amatati mu miryango biheze bihere. Imana ibahezagire mwese, murakoze.